uno munsi bene data b'Abayisilamu ndibaza ko ari mwanya bagiye baronka kugira ngo batahure neza isabato icyo ari cyo. Abenshi twahora duhura kuri kino cigwa ikirisa twahuriye henshi arantwe, ariko uno munsi nabusanze iwabo aha nta kuncika biba. Icigwa dufise uno munsi kuri uno munsi kiravuga kiti twibutse abantu icigwa ukuntu kivuga. Umwarimu avuye ngaha ejo bamwise porofeseri adafise ivyo avuga, avuye ngaha aza kudondagura ibintu by'abahawe inda n'ibindi byinshi bitandukanye n'icigwa. Icigwa dufise uno munsi kiravuga kiti ni uwuhe munsi hagati y'isabato na ijuma Imana yejeje ikawushira no mu byagezwe byayo. Suko nyene ariko wowe mu byo yigishije mwigeze mwumva ico kintu akigarukako? Kubera ko atavyatsi. Reka rero uno munsi tuyimwigishe azove ngaho amenya ngo ndatahura isabato neza na neza ico ari cyo. Umurikirane n'ubuza kwita porofeseri, urashobora kuba porofeseri nanjye handa kurusha digiri kugira ngo bigende neza. Dusomere muri Bibiliya aho yahereye ryari waginjiriye niho ndarikurirayo, ntabwo ginjira mwino ngo ndarikure mu mutwe. Oya, gusubira mu byagezwe 5:15 niho yinjiriye nawe. Gusubira mu byagezwe 5:10 mu buja mu gihugu cya Egiputa. Yuko nawe wari mu buja mu gihugu cya Egiputa, jewe Uhoraho Imana yawe, jewe Uhoraho Imana yawe nagukujeyo ukuboko kw'inkomezi, nagukujeyo ukuboko kw'inkomezi kandi kubanguye nicyo cyatumye jewe Uhoraho mbikugera kuziririza umunsi w'isabato. butobubuja isabato Imana nigize gute yayigeze abantu ngo bagire gute bayiruhuke. None rero ko byavuye kubuja, wadusomeye nawe aho ijuma yatanzwe kubw'umunezero atarubuja aho ntari mugire ikibazo ngaho. Reka twari twanabaje batubwira aho yahereye, icyo tubwire uwayitanguje, yego batubwire ukwezi gira baza kubitubwira. Ivyo ntabyo bazi. Ni iki kibazo mucumve neza ndagisubiramo. Isabato Mose yayihawe kuko avuye mu gihugu c'ubuja. Ijuma nayo yatanzwe kuko muri mu gihugu c'umunezero. Swali hapa utakuja ujibu kama wewe ni profesa kama wanavyoeleza. Sawa, turinjiye tubandanye imbere. Imana ivuga iki rero kucitwa isabato? 6:6, 2:3 Yesaya 6:6. Bobo muri ababosi. Ngo ko turi ba bosi. Isabato ni turaba. Turaza kuraba bosi wariwe. Ni bosi wo kuzirura amategeko. Bese amatwumve. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amina. Ndagamajambo ngo ijuru risha n'isisha. Sawa? Kuko nk'uko ijuru risha n'isisha, ibyo nzorema bizohora imbere yanje. Ni ku rubyaro rwawe n'izina ryawe bizohoraho, nikuhoraho ageze. Soma aho ni mw'isisha. Aho ni mw'isisha. Igihe kizoza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi, ndaguhera ku isabato. Aho ni mw'isisha. Wewe rindira baraza ndaguhera ku isabato ukageza ku yindi. Abantu bose bazohora baza gusenga imbere yanjye nikuhoraho agize. Geza Jimera yuko mvuga byinshi bazanira ikindi kibazo ngaha. Abantu bazoba bari mu ijuru risha n'isisha ko bazoruhuka isabato. Mwebwe nk'Abayisilamu muri abantu canke ntimuri abantu, kuko umuntu wese azoja mw'iryo juru rishasha niyo sishasha ategeza kuzoruhuka isabato. Hapo ni macho kwa interrogation wanasema hawa
ubwo mwebwe muri abantu canke ntimuri abantu ikiri ca mbere iki ndagisize ngaha barazaza kitubwira mwijuru abantu biteguriye kuzojamwo ico gihe isabato izoba igize gute ikiriho bizoba ikiriho naho ni mu gihugu c'ubuja ikibazo mwe muriye ko mudacengengutse ati naho ni mu gihugu c'ubuja kuko Mose yavuga ko ari igihugu c'ubuja mwisisha ni mu gihugu c'ubuja jada hasigibeni kukurikira aho turagiye acaraza ati Mose nawe kubera ko yari mu gihugu c'ubuja twebwe nk'abayisilamu ntibituraba sivyo indwi itatu n'indwi ibyakozwe n'intumwa indwi itatu n'indwi ibyakozwe n'intumwa mu nyandiko we gusoma Bibiliya aha nta guciye indwi itatu na rimwe itatu n'indwi indwi itatu na rimwe wewe uri kuranjagaye nakubwiye itatu n'indwi ntahari ibyakozwe n'intumwa kuko barereje mu bya gusubira mu byagezwe ibyakozwe n'intumwa indwi itatu na rimwe itatu n'indwi muga itatu n'indwi ndasoma mu izina rya Yesu amina uwo Mose mwe mwanya muvuga sawa niwe yabwiye abisirayeli ati Imana izobahagurukiriza umuvugishwa wo mu biwanyu ameze nkanje sawa kandi uwo Mose niwe yari mw'ishengero ryo mu bugaragwa ari kumwe n'umumarayika yavuganiye nawe ku musozi Sinayi kandi ari kumwe n'abasogokuruza kandi yaherejwe kuko uwo musozi Sinayi yaherejwe amajambo y'ubugingo ngwayaduhe aleluya ku musozi Sinayi Mose yakuye amajambo y'ubugingo ngwayahereze abantu ikibazo mwege kwa ya Mose muyanka mwahawe ayande Shira ndasigibere Idirisa yonjika twarahuriye mu Kayongoza aranze byatumye atekera igikorane kitarahe hari Samet yaciye anyima umwanya ngo bagiye mu masengesho ntiyigeze arera ntabwo ko ndamubeshe basenze amasengesho adahera umviriza rero turacabandanya marimo aya majambo y'ubugingo Mose yahawe yari ameze gute yaciye asanga twebwe dufise computer mu mutwe ngo Mose afise ibyagezwe byinshi ngo amajana n'amajana ibyo byose wagira ngo nakibagiye 3 2 4 gusubira mu byagezwe kugira gachanganya ngo kwalitifi wewe hapa nakuona usije ukakurupuka maneno usibira mu byagezwe 3 soma hadi twego yego maze Mose ahejeje kwandika amajambo y'ivyo byagezwe mu gitabo ayarangije aribo barero ibisanduku y'uhoraho ati nimujyane iki gitabo cy'ibyagezwe yego mugishire iruhande y'isanduku y'isezerano ry'uhoraho Imana yanjye yego kigumeho kugira ngo kibe cyabona cyo kwagiriza shaka ugeze ngaho ni ibyashizwe impande y'iki y'isanduku kugira ngo bize kwagiriza abantu ibirori bya bindi majana yavuga none 10 Mose yakuye ku musozi Sinayi korowani tubwire byavuye 750 niyajyanye ne nazo byaje gute tubwire somo hagaze kugira batwumve neza ana gutoroka ariko sinsama mu izina rya oya ni gitabo giteye amakega na aliporudi Musa kwa watu wake ati Mose agarutse ku bantu biwe hali ya kuwa amekasirika kubera ko yarajashavuye na kuhuzunika ababaye cyane
kusikia hayo, amaze kumva ivyo sawa, alisema yaravuze unaibu mbaya umenifanyia nyuma yangu baada ya kuondoka. murabona ibintu vy'ibibazo mwakoze nyuma yuko ngiriye. Mbega Mmemtangulia amri ya Bwana wenu, uko nimwe mwatanze imbere icagezwe c'Imana yanyu, mmefanya yenu kabla ya kujua kuamrishieni, mutaramenya ivy'Imana izobategeka sawa. akazitupa zile mbao, aca araterera hasi ivyo bisate Imana zilizokuwa zimeandikwa, ivyari vyanditsweko, zilizokuwa zimeandikwa zari zanditsweko sheria ivyagezwe za dini yake, z'idini rya Mose. Haleluya, amen. Waislamu takbir. Wote Kimya. huyu ni Musumeno. Zilikuwa hasoma idini rya Mose, Idini rya Mose ryari rihagaze ku vyagezwe 10. Hapa tumeacha swali, dini yenu imesimama kwa amri ngapi? Idini ryanyu namwe rihagaze ku vyagezwe bingahe? Nambisate kwa swali hapo wewe mzee, mbona kawia sana? Idini rya Mose rifise urufatiro mu vyagezwe 10 vyaje ku bisate vy'amabuye. Umviriza rero, Bibiri itubwira iki? Gusa ivyakozwe n'intumwa 15:2 piga inyandiko ibyakozwe n'intumwa 15 kangahe? 15:2 soma twumve. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amina. Kuko uhereye kera hose Mose afise uhereye kera hose afise mu bisagara byose. Hapa utarabandanya imbere ivyo bisagara ica Gitega kirimwo. We ndarikira ikibazo kandi turabandanya imbere. Mose afise mu bisagara byose. Abagira gute? Abigisha ibya Mose bisomwa mu masinagogi uko isabato itashe. Ubwiza butigeze gute? Itashe. N'ubu mukanya iva mwiba mu gisagara ca Gitega. Mose nawe nyene arahafise abasoma ivyiwe bisomwa buri munsi kw'isabato mu masinagogi. Uze kumva hagarare ngaha. Sinagogi, maana ya sinagogi musikiti wa Wayahudi. Nakuza usigure ngo ni musikiti wa Waarabu. Hapa ntaza kwigomba ureke aho ndamuciriye agasemo akubite ku mutwe ndawumene. Wewe rindira ngaho. Mose afise mu bisagara byose abigisha ivyiwe bisomwa mu masinagogi uko isabato itashe. Ikibazo ngaha, none ko Mose afise mu bisagara byose abigisha ivyiwe bisomwa mu masinagogi uko isabato itashe, namwe mukaza ijuma mwakurikiye idini ya Mose cyangwa mwakurikiye idini yiwanyu? Swali hapa sinzi ko ari gucekwa. Mose yategetse baze babisome ku isabato, baca binjira bataragera, baca baza hataragera. Iyo umuntu yajyamye kare arazirana saa 8 avuga ngo burakeye, niyo ngora kubera ko basomye byabacanze kare bituma batahura ibitari byo bakabisobanura ukutari kugira ikigwa ntibacibuka. Tubasubiza ku rutonde twebwe abantu bahonyanze isabato. Korowani ivuga ko ari iki? 4:7 subirayo. Nahanda basoma mpamirize so kubera erega ijuma nyibarenze umurongo umwe uzamukoro n'umwe netwagivuze bavuga 3 gusa bayiki bayikura he ivyoshoboka ivyo. nsoma mu izina rya Yesu. Oya kashari Korani 4:7 biga enyi mwopewa kitabu, mwebwe mwahawe iki gitabo kiduze bakibone. erega si iki? Oya ni cya kindi gifisemwo ibyanditswe vyera nico. Mwebwe mwahawe igitabo sawa, aminini tunateremsha na sadikisha yale mlio ndani. ni mwizeri ivyo
yamanuye bishigikira bimwe mwari musanzwe mufise kabla hatujazigeuza nyuso zenu, imbere yuko tutarabahotora amaso yanyu tukazipeleka kisogoni, aya maso tukayarisha ku nkomokomo, au kabla ya kuwalani, cyangwa imbere yuko tutarabavuma kama tulivyowalani nuko twavumye watu walioharibu abantu bononye utukufu wa Sabato ubweranda bw'isabato na amri ya Mwenyezi Mungu, kandi n'itegeko ry'Imana, na amri ya Mwenyezi Mungu n'itegeko ry'Imana lazima kufanywa, ni ngombwa ko rikurikizwa. Haleluya! Kumbe Abayisilamu hano asoma cyangwa bacabambara amarimba imbaho mucamuzirira amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywa, ni ngombwa ko rikurikizwa itegeko ry'Imana ry'isabato. Wowe rero utaruhuka isabato ugacangisha abantu ngo umubosi ngo isabato ni kuraba, bisobanura ngo mu minsi amaso yawe azoja ku nkomokomo, agahanga gahagarara imbere ata amaso gafise, usanga ugenda gutya amaso ari he ku nkomokomo. Uwo muntu umuhuye wovuga ngo ni umuntu canke ni jini kabisa. Ivyo ntaho byigeze biba, korowani gusa nivuga ko ico gihano muzogihabwa, ntabwo ari jewe. Aha nta kurabana, nikumunyumva neza, aha nta kurabana. Reka tubandanye imbere. Aca aravuga ati ese ngomba kuvuga kuri twishi ko nava ndamubabaza ngo je yonje nta kigogo. Aca aravuga ati kuyisabato kwa murya ivyo bintu urumva ari isabato isabato ni umunezero mu naho uri professor abantu nyene ugendagiza. Je ntabwo bamene Mutama nanze ndi kugura ibitabo hariya yaravuze ati biguru zotunyuke wewe komera Mutama wenda kweme ndabiguri wabo nta kibazo kandi bakundanye. Dusomere kuva 12 16 soma bizina rya Yesu. Amina. Kandi ku munsi w'intangamarara, kandi ku munsi w'intangamarara wa undi ababona Juma Mubaraka wo kwitegurira isabato, sawa mukoranywe no kubikoraniro ryera, mukoranywe no kubikoraniro ryera, no ku munsi w'irindwi, no ku munsi w'irindwi haze habe irindi nyene nihaze hagira igikorwa na kimwe gikorwa kuri uwo munsi. Umviriza ndamusobanurira kuri turuhuka isabato kwa iteko rya Bibiliya. Kuno munsi rero bazagenda ati tugiye gutangura ikigo cyo gutangura isabato. Iri ni itegeko ry'Imana biciye muri Bibiliya, kandi nejo bukeye dusubire ati isabato turagenza gute, turayihimbaza. Tuce dukora iki rero? Soma inyandiko. Nihaze hagira igikorwa na kimwe gikorwa kuri uwo munsi, nihaze hagira igikorwa na kimwe gikorwa kuri uwo munsi atari igikorwa cy'indagusa. Hapo ni kugonga uruhobo. Nabagomba twirimiza baragomba ngo twisonzeshe suwa turimo surize okuye twese uwo mubabaro turimo ni umunsi w'umunezero, turajya kweri. ibindi bikorwa byose ni stop mugabo kurya wewe kira ku meza banze fate gukiyiwe ni original igendane. Iyo ni nyandiko ntabwo ushobora gukweba ikiba. Umviriza yamandanye mbere iminota iranjanye ariko ntacu twebwe dusomye imirongo myinshi yemeza yuko isabato ari ngombwa ko tuyiruhuka, ariko nawe yagiye asoma ibijyanye no gupfukama, gusenga wunamye, gukura ibirato. Ibyo sibyo byigwa turimwo uno munsi, sibyo byaduhagaritse. Somera muri Bibiliya abanyamahanga nabo baragomba kuruhuka isabato 5:6 kabiri Yesaya utuzinda ku 6 biga mu minota 2 zo nawe ugejeje uyu murongo Yesaya 5:6 kabiri. Ndasoma wizina rya Yesu. Amina. Hahirwa umuntu akora ibyo, n'umwana w'umuntu abibangiriza akaziririza isabato ntayikengere atari umwe yigira bosi, akarinda ukuboko kwiwe ntigukore icyaha na kimwe. Sawa turasinde 6 kandi umunyamahanga yifatanya nanjye. Umviriza n'imvanguruma ngo Mose gabe guca amahanga. Iyi nyandiko ivuze ngo kandi umunyamahanga yifatanya nanjye Uhoraho kugira ngo bankorere, bakunda izina ryanjye
ngaho kuko umwanya uranjanye ngomba kwasika akabazo k'ubwenge havuze ngo umuntu wese abangiriza isabato ntayikengere ubu azogera ku musozi w'uhoraho wera. Abayisilamu muri abantu kugira ngo mwitondere isabato canke muyihonyanga kuko mutari abantu. Ni ikibazo kirimo ubushami bubiri, ni muri abantu canke ni muri abantu. Ibi niyo bivambagaza byose ni sawa. Simaka kweko. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni mwanya wo kwirekura rero ufise ku sabato, nayo mpamvu tuguma dutanga ibyemeza n'amakenga dufise ku isabato yaho yatanguriye n'igihe yahereye. Turashika ku musozo turaza gutahura nta ngorane zirimo kuko kuvuga menshi siko kuyamara. Fadhali mashkuru Idris ngowe ngo waramuhunze usenga mu masengesho adahera, none kuri shehe nimba se musigiti wacakubaza ibibazo bavuga abayisilamu ntibakubaza cyo sigorana ahubwo bari kumubaza igituma taje. Masengesho adahera hizo sala zinakuwaga. Okay. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka dushimire Uhoraho Allah muremye ijuru n'isi, amahoro n'ibigisha by'uruti basoje kuba n'abahanuzi nawe si uwundi ni umwarimu mwiza, igitegezo cyiza, umwarimu wacu ni Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamwe n'abasangirangendo biwe bose n'abayisilamu tuzomukurikira ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah ko dushira muri abarahuma amin. Amen. Uyu muvandimwe avuye aha nibaza ko yarankumbuye kuko hareze n'igihe kinini kandi icyo gihe sinigeze nanamuhunga, ahubwo hagaze kwinjiza abantu bw'isilamu agira ishaka tuzurihangana abantu bamenye ukuri barakubona bakagukurikira. Hama tubinjije mu musigiti tugiye kubigisha ibikenewe ngo namukwiye we mukwiye n'abantu amajana usigaye ucumararira usigaye uridoga Niyo nzigo uratuma mu mwanya wawe urose. Niyo nzigo reka rero gukubitira abantu babona rero umunsi muri bya bitoki baje habona. Sasa mwarimu kweli, mwarimu yamusigiye ikibazo hano hagati ya Yesu na wewe. Twizere nde ko Yesu yatubwiye ko ibyagezwe bikura ari bingahe? Bibiri. Icyambere usenga Imana Yesu ikunda kuruta byose, icyakabiri urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu ati nta rindi bwirizwa risumbayo. Mwarimu yaguteze agatego utubwire twemere ibi bya Yesu cyangwa twemere ibyo byo kurashyiramo n'isabato. Heme yishuye eka ubu bikurikira bari kubishobora wapi? asukuza kubyina ari ku rubuga rw'abasomyi acagenda mwarimu. Niyo mpamvu ahera abo twahera gusubira mu byagezwe 5:15. Soma iyo nyandiko 5:15 igitabo cyo gusubira mu byagezwe. Yego iyi nyandiko yumvirize neza. iyo uzahugira ubwenge buri ku gihe inyandiko wayisubiramo, iyi ntiwayisubiramo. Soma inyandiko. Inyandiko igira iti igira ngo iki? kandi uze wibuke yuko nawe wari mu buja. Ikibazo abahawe isabato mwarimu yakubwiye ati barabaja kuko bari bagiye mu buhungiro. Aba bari mu buhungiro, wewe waragiye mu buja kwa Farawo. Wewe mu gihugu cya Egiputa, wewe muri Egiputa urazi niyo hari wewe. jewe Uhoraho Imana yawe, jewe Uhoraho Imana yawe nagukujeho ukuboko kw'inkomezi kandi kubanguye. nicyo cyatumye jewe Uhoraho mbikugera kugira gute? kuziririza umunsi w'isabato. Abantu bari bagorewe kwa Farawo, bari mu buhungiro, bari mu buja bwa Farawo, nibo Imana yahaye ikiruhuko. Bari baruhijwe n'ibikorwa n'ubucakara. None uri umucakara kandi yabyemeye. Ni nacyo tuba ngaha mu Burundi hariho amategeko agenga Abarundi, hariho n'amategeko agenga impunzi ziri mahanga. Ubu twebwe Japan kubera turi mu gihugu turidegembya. Nicyo bituma bahawe isabato n'abari mu buca, bari mu bibazo, Imana yongera hari ibyo bafungura. Reka ndagusuzume rero hano we kuri ngahe Gitega ukazireza isabato, ayo mategeko urayashoboye cyangwa nawe n'uburyarya? Tubona Bibiliya hari mu kuvayo
16:29 igitabo cyo kuvayo banza gukure ku nzira abari bananiriza ibisigaye wavuze. erega ni igitabo bakize cyo kuvayo bavuye mu buja Baravuye mu buja ubu twebwe abayisilamu bagiye mu buja gushumbira abarabu. Nuno munsi mwe murabaja emera tubatware murabaja nyine. iyi nyandiko iragira iti Imana turabaruta komeza. raba je uhoraho ko nabahaye isabato Imana niyifunze rabaje uhoraho ko nabahaye isabato. nicyo cyatumye bari byo kurya by'iminsi ibiri Reka rero mupime kiri gipimo. Wewe ibyo kurya by'iminsi ibiri mu mwanya hagira isabato. Nze kuraho bisamira. ntiduhurire Kuko Imana yahaye isabato yabaye indezi ivuye mu ijuru nawe uratubwira ko kurya ibyimbo ntuge ngo bari ubugarago ndaguha n'iyindi bageze aho barimo n'amategeko yabyo ndaguha warabwira wewe injya uzisamira he zivuye mu ijuru niba atariteka bito ngo yaduhuriye mu isoko n'inkoni soma inyandiko mwarimu nicyo cyatumye bari byo kurya by'iminsi ibiri kandi Imana yabaye iminsi ingahe ibiri ukambwira ngo hari mu bugaragwa iyindi ntibajya kuwa gatandatu umuntu wese naguma ahari mu ncungire Bava. isabato yabitangwa no kuvana aha bararaha itegeko ry'isabato rivuga riti umuntu wese agume ahari nimuvaha bandanya igeze uri muri wese uguma bandanya mwarimu harabandanya ehe ntiyagira umuntu ayagayaga ku munsi ugira indwi ku munsi ugira indwi niwinjira ntimusubire kwikoma sibona umwinyagaza ntage n'uhaguruka bisatse ikubwiye ko ntunabwire gutya kuko ni igihano rero turababose turi mu bihano bandanya nuko ku windwi abantu bararuhuka abona bo ngo baja gusenga bararuhuka ngo baja gusenga none basengeriye reka rero gupime nawe ubwenge bwawe kuri ku gihe acavuga kandi kandi ati muri Yesaya 6:2-3 ngo dukwama ngo turuhuka ngo kuva ku isabato kugeza ku yindi ngo ni mw'ijuru ngo no mw'isi shasha ikibazo ku isabato cari igihano ubu mw'ijuru hari ibihano nimara kuva ku isabato kugeza kuri mw'ijuru abazoruhuka mw'ijuru bazoba barushe bakoze iki iryo joro ry'ibihano sinjayo iryo juru ry'umuntu habana gutanga ikiruhuko je sindimwo iryo sinjamo iryo siryo oya ngo kuva ku isabato no kugeza ku yindi iryo ni iry'abaja reka nkwereke mwarimu nimba isabato ari gusenga bibiliya ntirakwemerera gusenga ku isabato gusa Tesalonike wa mbere 5:17 Tesalonike wa mbere 5:17 inyandiko irababwira iti musenge ubudasiba mwene iramye musenge ku isabato gusa musenge ubudasiba kuva ku isabato kugeza ku yindi sabato mwarimu yanyoye isabato si dini isabato ni umunsi musenge kuva ku munsi w'isabato kugeza kundi munsi w'isabato kuva ku wa mbere kugeza kundi munsi wa mbere ku wa kabiri kugeza kundi munsi wa kabiri ku wa gatatu kugeza kundi munsi wa gatatu kw'ijuma kugeza kundi munsi w'ijuma ubudasiba uratubwira umunsi w'abisilamu twagiye tutasenze waislamu takbir ni ryari babaga abisilamu bagiye badasenga kuva kw'ijuma kugera kw'indi juma kuva kw'isabato kugera sabato kuva dimashe kugeza dimashe ni Sunday umunsi basenga ikigwamana zuba uko mwavyise tuvyita uko ni izina ariko si ivy'Imana n'isabato kugeza kw'indi ni izina iryo ni izina ry'umunsi si dini bari muri mw'idini ry'abasabato vayo uwabahaye idini Adventiste si dini oya wakozeshe wewe uri umwarimu mwiza acavuga ati tumwereke ahantu hari ijuma yaba warusobozi ku munsi wa ijuma icyo uvuga muri Isilamu nk'ibyo ntiwabivuga mu kwera mwamenya ipaji y'195 hadisi haje umberetse ijuma inasema hivi acabaza ati ngo none juma ngo mwebwe muremera ko muri abantu tuvuze abantu ni bini Adamu mwene Adamu acabaza ati none muremera ko muri abantu soma siku hiyo moja Mola kamuumba Adamu alayhi salam siku gani mkweli mwaminifu siku hiyo ya Ijumaa na kubisiba isoma ko biri inaendelea ati siku ya Ijumaa Imana rugira byose yaremye icyitwa umuntu kumbe nawe kwitwa umuntu wabyiswe ku munsi wa Ijumaa uwo ni umunsi ukomeye umunsi wowe nyine wabaye ukitwa umuntu umunsi wa Ijumaa igupinge uwo munsi wa Ijumaa nyene Imana muri Bibiliya hari amategeko yahaye umuntu bandanya nyandiko mwari inaendelea na bibi Hawa ambayo n'umugore wiwe wa Adamu ari Hawa ni siku ya Ijumaa nawe
munsi wa ijuma. Rero twe turi abantu kuko twaremwe ku munsi wa ijuma. Nicyo gituma ijuma twita umunsi mukuru. Nta munsi mukuru usumba umunsi waremewe ko niwo munsi mukuru. Ijuma kuvugwa rimwe gusa none gukomeye n'Imana ni imwe nikomeye. Wowe korani ijuma ngo nakarongo kabimana ni imwe mukuru yeme Urayeme. Sasa reka nisuzumire umuntu. Uwo munsi wa ijuma ndendeze gute? Aroro wali marjani paji amajina ina witano na gatandatu. Fanya haraka. Inasema hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Uramba barageze ndi gutora amabuye nk'abana muri maternelle. Nibo bigishirizwa ku mabuye. Je ndakunze ni mwarimu. Ibuzura bikora ukiri umwana wiga guharura. Kuwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ati numa Imana yavuze iti wiki? Alieleza kuhusu siku ya Ijumaa. Munsi wa Ijuma. Na akasema ndani yake. Munsi wa Ijuma muri uyu munsi wa Ijuma. Na saa harimo isaha imwe. Muda ambao mtu akiomba hujibiwa. Asabye igisabisho Uhoraho Imana rugira byose amwishyura ubwo nyine. Hujibiwa dua yake. Ibyo warubizi. Na ikawa Muislamu sasa hiyo ataipata akiwa anasali. Uyo muntu azoronka ibyo bihembo cyangwa igisabisho cyishuga mu gihase na akimuomba kitu chochote Allah, kandi umusabye ku munsi wa Ijuma cyari cyo cyose, basi atatimiziwa haja yake. Ibyo kenda byose Uhoraho Imana rugira byose araguhereza. Iyo ni polisi tubisaba Abayisilamu turira umusaya. Takbir, Allahu Akbar. Niyihangane. Ataraza mwarimu. Naam. Umunsi wa gatandatu ngo umunsi w'iki winda Yesaya 5:2. Niho yasomye? Niho yasomye. Ni igikorwa cya 12 kuvayo 16. Ngo ni igikorwa cy'inda. Kumbe n'icyo cyo mugorora amakoti ku isabato. Uyu munsi wo kurya. Umunsi wo kwagurinda. Umunsi wo kwagurinda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kandi ngagushingira intahe wavuze byo ku munsi w'isabato umunsi mwagurinda. Ego kweli. Muzagura gute? Amosi 8:3. Amosi 8:3 nyari gigiriti. Ezo ndazari zuzura umucanga rinda ku munsi w'imperuka. Kuri uwo munsi indirimbo zo mu ngoro zizohinduka umuborogo. Icyambere kuri ujya munsi indirimbo zanyu zo mu ngoro zizohinduka umuborogo. Ni kumwamoragize. Ibyo ni Imana ibivuze si jewe. Imivyimbi izoba myinshi ahantu hose. Imivyimbi abantu bagiye mu kabyiniro bazoyitera hanze mu gacerere. Bazoyishimira hanze mu gacerere. Garutsa. Nimwumvire yemwe abagomba gusiribanga bakene. Ngozana ikigira 10 cha inyo cha division gusinzi cyane murabikonto ngane obere. Komeza no kumara impanzwe zo mu gihugu. Abakene gakoshira amafaranga usanga pastor mu kwiyagagira ku rutoke kunda. Mukavuga muti rega mbega imbaraga z'ukwezi zizoshira ryari. Singa mubona ngo meza araheze mugomuro nk'abasabato. Tubone kwishorera amahonda canke isabato ngo tubone gutundurura ingano. Bamugiye kwiba ngo tugure dutuvye ingero yitwa efa tugwize shekeri tubendanisha imizane y'ibinyoma. Umuntu agiye gutundurura agiye kwiba. Abagiye kwiba kwe. Rero mashengero murarimba. Cya gikorwa ni iki? Ingorane hari ku isabato bakora ibikorwa by'inda bagacabuza n'abantu gutera. Ni ukwegera ingorane. Ubu umuntu agiye kurima akagaburira abana agiye kondera risika agahereza abana aracumuye. Wapi? Mugabo ngo ku isabato ni igikorwa cy'inda. Pasiteri ko yegeranye igira cyo ku isabato ajya mbere nkayajya. Ijya modoka niyo gasakazi. Ndavyemeye. Kunyoga imodoka sakazi. Iyo minara yose yagaze mu telefone shaguta sakazi. Babikufite mu telefone. Bazore bakupamariza ku isabato. Uyo mudajya. Acozana ikindi ati mbere Mose ibyagabwa bya Mose yabihereye ku musozi Sinayi. Mose yari umuyuda si sawa? Ariko yari muri Egiputa. Ngo byari ibyagabwa bya Mose. Reka nibarize ikibazo. Ubu kweri ibyo Mose yabategetse mwe murabikora? Cyangwa muri ndajya. Banganye n'abasuzwe kandi barize Yesu. Yohana 7:22 nyarutse. Yohana 7:22 muri ya Bibiliya yera. Wowe muririmba Mose ku munwa n'ibyo mwarahebye. 7:22 hagira ngo iki? Mose yabahaye gukebwa. Mose yabahaye gusiramurwa. Mugabo ni kwavuye kuri Mose. Ko gusiramurwa ntabwo kwazananye kwa Mose. Ni kuri basokuruza banyu. Guhera ku bataba bakera basokuru Aburahamu bose barasiramurwa. Kandi murakeba umuntu ku isabato. Muze kundara ko basiramura no Mose tanguye. Akazi Yesu yabahaye tubasiramura umuntu ku isabato. Aba barasiramurwa mu rushengero. Oya. Niba mutari ryajya. Aisha. Ejo bazoze bazanye abasore basiramuye.
mwarimu jewe ngira nibariza akabazo k'ubwenge yego kuko yavuze ngo twebwe nyuma gutura abantu isabato yahawe abantu aca yoyego igikorwa c'inda reka namwibariza akabazo itanguriro 3:15 igitabo cy'itanguriro 3:15 yarutsa inyandikira ababwira iti ibabwira gwiki zoshira inyamane hagati yawe n'uruvyaro rwawe n'umugore wawe no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri yarutsa hana bariro uwo mugore imana igira hepfa wabandi yarema ku munsi wa gatanu ubwira gwiki ati nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda nzogwiza cyane umubabaro wawe ufise iki inda abajamwe twisaka ku bikorwa by'inda ikibazo umugore iyo agiye kwibaruka ku isabato w'umuadivantiste cyangwa umusabato muri mwebwe ahora agenda aratwenga afashwe n'igise ntababara agenda ngo he ugiye kubyara agenda mu agenda arashinyiriza kubera ari cyagezwe cyahawe umuntu ategerezwa kuruha ku munsi w'iki w'isabato bandanya uzohora uvyara abantu babara uzohora ubyara abantu ugize gute ubabara abagore basabato babyara batwenga ekada komeza kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota abagore b'abasabato ku isabato nakubwira ati mutse ubona gute kwakunda ntibashaka baga ntibabivuga ntabyo bavuga muri ndo ndaba wari ubyurira iki mugujya havuga n'umwana bandanya umugore aragira bandanya arabandanya ati nawe azokuganza ngo nawe azoheze maze abarira Adamu nawe ati abwira Adamu ari we muntu ko wumviye umugore wawe ubere ku giti nari narakubujije tinuzukijeko uzariye ivumuvumo uzokwama urya ibirivuyemo bibiri inuguta ikibazo kw'Imana ariyo kandi cyo cyagizwe cyarafuswe kuzokwama urya ubanje kuruha mwebwe kuri isabato mwe murya gute mutaco mwakoze kandi ari itegeko ry'Imana umugabo wese atwagize gute arushe muravuga ko muri muramena amazo tubimenye naho nyene uraruha amadushireho abajeje umutekano bakwiye utegerezwa gukora mwarimu hari ikindi kintu yavuze kimwe sigaje yaceja muri Korani 4:47 Korani 4:47 ngo itegeko ry'isabato ngo ribongeshwe mu ngiro nta soni imbere y'abayisiraheli ntazi gusoma somo yanyandiko nyarutsa Bismillahirrahmanirrahim enye mliopewa kitabu yemwe mwahawe igitabo abariko baramubona bahawe Taurati sava nibyo bwe si Bibiliya yaciye yerekana Bibiliya bandanya enye mliopewa kitabu aminini tunayoteremsha yanayosadikisha yale mlio nayo ati nimwemwe twamanuye bize gushingira intaye Bibiliya mwari mufise kabla hatujazigeuza nyuso tukazipeleka kisogoni igikorwa kiriko kiravugwa ngaho Imana ikunze no guhindukiza izosi rikaraba inyuma kabla ya kuwalani kama tulivyowalani watu walioiharibu utukufu wa Jumamosi babandi muze guhagurukura musi mugataha babandi mutoja gusenga nibo ariko baravugwa bononye babandi bononye Imana itumena ifuta nazi kubikwereka rindi bandanye na amri ya Mwenyezi Mungu iryo tegeko si iry'isabato ni iryo kubapfuma ndakongera n'umurongo lazima kufanywa ati bakamupfumye muri bipfume namupfume none siko bavuze Imana bapfume yaroge tigumaho mucamura hapo Korani 2:6 Imana ikaba ijyo mwijuru dukeneye ibyo twarimye waza amategeko tuzi itegeko ryo kubapfuma cyangwa batabuja mu ngiro somo iyo nyandi 2:65 mwizina ry'Imana nyene mbabazi nyene muwe inyandikira gira iti na kwa yakini ati mchukuri mumekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu mwaramaze kumenya bamwe muri bo bamaze kugira gucumura ni kahise katika amri ya kuheshimu Jumamosi babandi bari bahawe isabato basi tukawaambia Imana yobwira ngwiki muweni manyani wadharirifu Imana yahinduye inkende zisuzuguri burya n'umubara muri nkende kweli kubera iki Imana akatugura ku bahuri nawe mutoya kuja ku rushengero ati wari isabato ngoya igikorwa cinda ngo dufise igikorwa cinda kumahumuri ngo wapi tuja kubyina mu rushengero twihendanishiriza ibindi minzane y'ibinyoma reka nakwereka kandi kantu babandi Imana yari yarahaye isabato yabahaye n'ayandi mategeko reka nawe ko bayakurikiza cyamenye ko ari abanyakuri si sawa kweli kuvayo
31:15. kuva 31 umurongo w'15 akana kumugene mukumvirije neza cyane. mu minsi 6 abari ibikorwa bikorerwa ariko ugirindwe n'isabato yo kuruka bihebuje jewe uhoraho uzogira igikorwa na kimwe akora kuri uwo munsi w'isabato. nabo bahawe isabato Imana yabahaye n'amategeko we atayutushoboye ntazabure kwicwa niyo baza kwica abangana ko tugomba dukora ejo nzoza gukora ibikorwa rusange twubaka amashuri n'amavuriro kuza kuyivuriza nze ndabuhorako nambure giteka mitwe mujya kukaze mukore kweli Imana yabahaye isabato ni nacyo gituma mwarimu abanyabwenge bose barazi ko isabato ifise akagwi k'abantu bari bayihawe na Qur'an. Isabato iriyo tubwirwa amakuru y'abari bahawe iki isabato n'ubwononyi bakoze bakimanira abavuma turekere kubavuma ibindi urabimenya mu ngiro byakurikiye izawo ibindi naza kabisa ibyakurikiye abantu bari bahawe iki isabato. Reka naguha akandi karorero abanyenabo umurinzi baburiye Yesu ucura bakaba abantu n'abasabato ko gatanu Yohana 17 inyandiko iragira iti uno muntu aragenda abwira abayuda ko ari Yesu yamukijije. Ikibazo uno musi baranga gukora n'abaganga ngo bari ku isabato ingorane. Nicyo cyatumye abayuda bahama Yesu kuko yakoze ibyo ku isabato. Yemwe kuko yakoze ibyo ku isabato baca batagura kurondera Yesu ngo bamugandagure. Yesu arababwira ati atarakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Yesu ndakora. Natwe abayisilamu turakora tuzohombera aho Yesu yahombeye. Asante takbir. Allahu akbar. Karinyuma karahinda kabisa. Wewe gusa